nk'umwungere kandi tumurungika tumushira mu bikorwa ku mugaragaro kandi tumushingira intahe nk'abakozi b'Imana batandukanye bari hano hantu baje kumushigikira kandi baje kudushigikira. Ndagomba kuvuga ngo turi mu gihe kigoye bantu b'Imana, kandi murabizi murabibona, ariko kandi turi mu gihe kigoye kuko abantu baritiranya ibintu. Uko imyaka igenda ibintu byose bigenda bitituka, ibintu byose Imana yahaye agaciro mu ijambo ryayo, uko imyaka igenda bigenda bitituka. Ningene uyu munsi abantu bakora ibintu, uburyo abantu bubaka ingo zabo, uburyo abantu baja muri mariage, na Bibiliya ivuga ngo mu gihe cihereza abantu bazorongora cyane, ariko si kuvuga yuko urukundo ruzoba rwabaye rwinshi cyane, ariko igihe cyose Bibiliya twereka umuvuduko n'ubwinshi bw'ibintu mu gihe ciherezo. Si uko ijambo ry'Imana ryashaka gushingira intahe yuko ari ikintu ciza kizoba kiho kirakoreka, ariko ijambo ry'Imana ryashaka kwerekana yuko ubwinshi bw'ivyo bintu burimo n'amahinyo. Bizoba vyinshi apana kubera umuvuduko w'ikanguro wa mpemu yera, naho Bibiliya ivuga ko mu gihe ciherezo hari ikanguro rizoza, ariko bizoba vyinshi kuko iyo abantu batakaje agaciro k'ikintu, ico kintu kiragwira, ico kintu kiraba pirate, ico kintu kiragira amakopi, ico kintu kirasanzara kigakwira ahantu hose, kuko ata muntu numwe abagishira ku munzani ingingo agiye gufata n'ico agiye gukora. Aimable igihe cyose twaganiriye by'ukuri naramweretse yuko iki gikorwa ni gikorwa gisaba umutima kurusha uko gisaba ubuhinga n'ubwenge na experience. Iki gikorwa gisaba by'ukuri Imana, umuhamagaro w'Imana, ugushaka kw'Imana. Nico gituma nshimira Imana yuko bitagiye mu muvuduko, ariko nibaza ko ndamuzi haheze imyaka 5 uzi ko afise umugambi wo gutangura igirize. Imyaka 5 si myinshi ariko si mike kugira ngo umuntu umurabe kandi umufashe ibyo ushobora kumufasha, ariko buhoro buhoro usuzume, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abimpuye mu basesa vyose. Imyaka 5 irakwiye kugira ngo urabe igituma umuntu canke kiriko kiramotiva umuntu. Yesu yaravuze ikintu ciza, avuga umwungere mwiza agerageza kwisobanura nk'umwungere mwiza, kandi Yesu nk'umwungere mwiza niwe gicapo cacu tugomba kwigira ko nk'abungere twese. Imyaka yose tuba tumaze mu bwungere dushishikara kwigira muri iki gicapo ca Yesu, aho yavuze aya majambo akomeye, aravuga ati nta kindi kizana igisuma mu bwungere canke mu ruhongore atari ukwiba, atari ugutikiza, atari ugusahura. Ati ariko umwungere, Yesu agenda agereranya abantu bari mu ruhongore ariko babiri badasa. Munyumvirize neza, mu iherezo ry'iki gicapo Yesu yerekana yuko mungabanirize hotu ahantu muri Zimbabwe gato. Yesu yerekana ikintu gikomeye nshaka kumviriza. Yesu agerageza kwerekana umucangero n'umwungere nyakuri, ariko Yesu nyine ariko arerekana aba bantu, aberekana bose nk'abantu bafise ubusho kandi bari mu ruhongore. Sinzi ko muriko muranyumva. Iyo tubaravye mu nyambaro tukabona n'inkoni bafise, bose basa n'abungere, bari mu ruhongore bose. Ariko Yesu atangura gushiraho itandukaniro, avuga ibintu bitatu bikomeye. Aravuga ngo igitandukanya umwungere n'umusuma canke n'umucangero nuko umwungere iyo aje kuraba intama aca mu muryango, ariko kandi ngo umucangero ntaca mu muryango ariko asimba urukuta agakorokera indani. Umusanze indani wosanga ari umwungere, ariko kandi biragusaba kumenya ingene yinjiye. Bwana sifiwe sana. Ico nsanga ndiko ndakora ni kimwe, ariko nagitanguye gute? Ninjiye mu muryango gute? Naciye hehe? Aravuga ngo umwungere aca mu muryango. Avuga ikindi kigira kabiri, avuga ngo intama zirazi ijwi ryanje, zirazi ijwi y'umwungere, ariko kandi umucangero ntizizi ijwi ryiwe. Ikigira gatatu, ababungere bose barafise inkoni, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo bose ababungere bafise inkoni, hari itandukaniro ry'ababungere. Ati igihe idubu canke ibingira rije rikinjira aho ubusho buri, umwungere nyakuri afata inkoni arahaguruka akagwana, binakenewe agwana n'intambwe kugeza haza no gusesa amaraso yiwe. Uyo
urugezo rwiwe ashobora gupfisha ubuzima bwiwe kubw'intama, urwo rugezo rwo gutanga ubuzima nibwo rugaragaza by'ukuri yuko uyu muntu izi ntama ari iziwe, azikunda, yaziguze kandi yazitangiye ikiguzi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ntushobora kumenya umuntu ariko arakora icyo Imana yamuhamagariye kugeza umunsi ikigeragezo kizoza. Ntushobora kumenya umuntu w'ukuri muco ariko arakora hatabanje kubaho umuriro. Iyo umuriro uje mu ruhongore uraza kugaragaza uwaguhamagaye canke uburyo winjiye muco uriko urakora, intumbero yawe wari ufise iyo ariyo. Ariko Yesu avuze ikintu ciza ngo aho uzomenyera umwungere nuko ngo iyi dubu canke ibingira rije wewe aranigana, ariko ngo wa wundi w'umucangero ngo iyi ibingira rishitse, iyi dubu ije mu ruhongore wewe akora iki? Akora iki? Akora iki? Kubera izo ntama naho azirimo, naho aboneka nk'uzikunda, naho afise ibikoresho by'akazi, Aimable ngira ndakubwire ngo uyu muhamagaro ugiyemwo, Imana ntiyaduhamagaye nk'abakozi b'Imana baba professionnel. Ntituri abakozi b'abahinga canke ntituri abakozi b'amashuri canke bafise ubuhinga bwo gukora igikorwa c'Imana, ariko iki ni igikorwa c'umuhamagaro aho Imana iriko iraguhamagara gushushanya ubuzima bwawe n'ubuzima bw'izi ntama Imana izoguha, abahari uyu munsi n'abizoguha mu gicapo ca Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Reka mvuge iki kintu ndagishimikiyeko. Kuba umwungere birafise uruhande rwo kumenyekana n'isifa. None ni ikihe kitumenyesha umuntu icamumotivye? Nimba bamwe mu bwungere baharonkera igiceri, nimba abandi mu bwungere baharonkera kumenyekana, nimba abandi mu bwungere baharonkera akoyoko mu mibereho yabo, ni ikihe kizogaragaza umwungere n'utari umwungere? Igihe cose igitandukanya abantu ni kiguza ubuzima bwawe bwiteguriye gutanga nk'umwungere. Yesu yavuze ikintu gikomeye, nico nshaka gushimikirako kandi sinza kurengana kure cyane. Bwana asifiwe sana. Yesu yavuze ngo intama iyo idubu ije mu ruhongore ngo umugize gute? Umucangero ariruka. Ndashaka kuvugaga abantu b'Imana kandi ndashaka kubwira Aimable. Intama urashobora kuzikunda kubera ico zikuramo. Rero ijambo ry'Imana ryerekana imice ibiri y'abungere. Hari umwungere akunda intama kubera ico yiteze kuzozivanamo. Ariko kandi hari umwungere akunda intama atiteze ico azozivanamwo, ariko yiteze ico azoziha. Haleluya. Haleluya. Bose bambaye iyi kanzu nk'iyo nambaye, bose bafise inkoni nk'iyo uza guhabwa, bose bafise Bibiliya nk'iyo ufise, ariko ikibatandukanya kiragoye kubona, kuko hagati y'ico ndagukuramwo n'ico ndakuzanamwo biragoye gushiraho ubutandukaniro, biragoye gushiraho ubudasa, kugeza umunsi umuriro n'ikigeragezo. Nico gituma abantu b'Imana, Imana iratugeza ikemera ko inzara idodora ku miryango yacu, ikemera ko kubura biboneka ku miryango yacu, ikemera yuko kwambugwa biza, ikemera ko ibintu byose bidushikira, kuko Imana iragomba gushira habona impamvu zacu zo kubakorera. Mbega tubakorera kubera ico tubavanamwo canke kubera ico twiteze kuzobavyaza dukura ku Mana? Umucangero asimba urugo akaza, ariko ikiba kimuzanye ashaka kurya izinuze, agomba kurya izivyubushe, afise urgence yo kubona izifise amabere manini kugira ngo azikame, arihuta gukora brochette, arihuta gukonsoma kurusha uko yihuta kuzigama. Haleluya.
haleluya, bwana asifiwe sana, Yesu ashimwe cyane. Ariko Yesu akavuga ngo ikigaragaza ko ndi umwungere mwiza, intama zirazi ijwi ryanje. Mbega bisobanura iki ga Aimable ko intama zizi ijwi ryawe? Iyo umuntu ufise icyo ushaka kumukurako, ntukeneye kugiranira imigenderanire nawe, ariko umubwira ngo zana ngaha, shira ngaha, ndarenganya. Ariko iyo bivuze ngo umuntu arazi ijwi ryanje, nukuvuga ngo uraza aho aryama, uraza uko avyuka, warababaranye nawe, warariranye nawe, warikoreye intege nke ziwe, warikoreye umubabaro wiwe, waramuherekeje, warihanganiye intege nke ziwe, waramushigikiye akomeye. Umviriza, zirazi ijwi ryanje. Yesu yashaka kuvuga ngo umwungere mwiza azogaragarizwa n'urugezo rw'ubucuti ashobora kugirana n'abarongoye. Nico gituma ga Aimable twe ntiturabapatro, tugeze mu myaka abungere n'abapatro, tugeze mu myaka abungere baragoye kuronka, tugeze mu myaka abungere basaba audience imisi n'imisi kugira ngo baronke, tugeze mu myaka abungere bafise securite irenze igipimo, tugeze mu myaka abungere barazimvye bafise ibeyi ikomeye. Ariko kandi ndakwinginze ngo uzugaragare nk'umwungere yagize gute, yasuzumwe, yacishijwe mu muriro. Ntaco bizogutwara kuba simple no kuryamana n'intama, kuko ntushobora gufasha abantu utazi uko babayeho. Ubwungere ni bango rya mbere ryo muri Bibiliya, rifise uruhara rukomeye, kuko mu zindi zose ivyo zifise zikora, zimwe ziravyara, zindi zikaetablisa ibikorwa, zigaproteja vision. Ariko umwungere ntashobora kuvuga ngo ntari disponible ku bantu, oya, kuko ntajejwe finance z'ishengero kandi ntajejwe administration ya eglise. Umwungere ajejwe abantu, kurirana n'abantu, guherekeza abantu, gusengana n'abantu, gushavuzwa nabo, agasubira kandi akavyuka. Haleluya. Muri Yesaya havuga ngo nzobaha abungere ngo izonsa bazozishira mu gikiriza, ivyana bazobishira mu ntoki. Ahandi Yesu yaravuze ngo iziregarega, izinyantege nke arazikorera, izakomeretse ntazitenga, ariko izakomeretse azishira ku bitugu akazitwara. Kuko umukozi w'Imana wese atanga ijambo arakunda abakristo bakuze. Abakristo badakuze barabisha, barababaza. Birababaza kubiba mu bantu ntibakure, ariko bajya ubibamo ntibakure, Imana irabagarukana ikakwibutsa yuko ari abawe, ukagomba kubakanda mu biseru vyabo no gucira ingonda kwabo no gucererwa gukura, ukabandanya uprena soin. Zirazi ijwi ryanje. Ntiyavuga intama zimwe zimwe, ntiyavuga intama VIP, yavuga intama zose, kuri kategori zazo zose zigomba kumenya ijwi ryawe, bagomba kumenya ijwi ryawe. Kuko iyo umwungere ari mu ntama akamenya ubwambure bwazo, umwungere azomenya ko intama zikeneye onction apostolique kuza gukora. Umwungere azomenya ko mu ntama afise impagani nyinshi, aza n'umu evangeliste agaburire. Umwungere azomenya yuko intama zidakura, ashobora kuba ari umwigisha w'ijambo ariko atari umwigisha nka docteur, azozana umwigisha. Umwungere niwe amenya regime intama zikeneye. Umwungere niwe muntu wa mbere afise amaso yo kubona ubukene buri mu ntama, hama akamenya ico zigaburira bivaye n'ingene zonze canke zivyibushe. Hariho n'ibivyibushe ariko bigwaye. Rero igihe cyose abandi bazovuga ngo kiravyibushe gisa neza, umwungere azovuga ntimunagikame, amata yacu aragwaye, kuko hirya y'ibinyama arazi faiblesse. Ariko umucangero ivyo vyose ntavyazi. Umucangero business yiwe nukubufa. Ijisho ryiwe riri kuca ashobora gukuramo, ico ashobora gukuramo. Bantu b'Imana,
Yesu igihe kimwe muri Matayo, sindahasoma muhandike muri Matayo igice Matayo igice c'9 murongo 36. Bibiri ivuga ngo Yesu abonye iryo sinzi ry'abantu bimutera akagongwe, kuko bari bicurikiriye bihebuye ngo nk'abungere n'intama zitagira umwungere. Bona sifuwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ni bande bazi yuko mu gihe ca Yesu abungere bari bahari? Bariho, come on. Abafarisayo barabungere. Bajya abantu bose bari aho Yesu yaje hose kwigisha hari abungere, n'est-ce pas? Ariko Yesu ngo aravye isinzi ry'abantu, abona inyota bafise n'igishika bafise, ngo Yesu ategwa akagongwe n'isinzi ry'abantu. Ariko aravye ubwo bwinshi bwabo avuga ngo banteye akagongwe kuko basa n'intama zitagira. Be mwari muvizi yuko no munsi Yesu ashobora kuraba mu bisagara byacu byo tubamo tugomba kwiyubara, akaraba agasanga nta bungere bahari. Kandi abakristo bari mu mashengeri wacu, ariko Yesu akaraba bakamutera akagongwe kuko yabona inyota bafise n'igishika bafise vy'Imana. Ariko hakaba hari abantu basengewe bari etabli kubarongora, ariko badashobora kubashitsa kw'ivy'imwemo, bicwa n'agahinda. Yesu aravuga ngo banteye akagongwe ko bameze nk'intama zitagira abungere. Aimable, ndakwinginze, umukristo wese azogushaka, umukristo wese azokurondera, umukristo wese ntuzushireho amaklase muri eglise. Uyu munsi mu ma eglise utaravye neza mwisi yose habaho amaklase. Uyu munsi ugenda muri Amerika, umupastori baramurokrita, hakabaho appel d'offre. Ishengero rakeneye umupastori. Umupastori ameze gutya, abapastori bakazana amasevu. Akavuga ati jaho narindi ishengero ryarimo abantu 200 bateye ku 500, ndashaka akazi ko gasalera rutaho nahora. Komite ya eglise igacagura pastori, igacimuha manda y'imyaka 5. Ikavuga ngo nyuma y'imyaka 5 tuzomwongera, turavye ingene igitigiri c'abakristo ciyongereye, kandi tuzomwongera turavye ivyo yashoboye kudushikanako no gushika ku mashikano. Umupastori agacaza, akaba yarabasomye ibitabo byose byo gutoza amashikano. Ndashimira Imana ku bwa Afrika, ntiturashika cyane aho hantu, ariko umwuka uri kuri atudodorera ku miryango. Bahejeje kumutumako agashika, twagiye muri eglise na madamu muri Texas, baca ba projeta tableau batwereka uwo mupastori kuva je ibintu yashitseko. Mu myaka 5 yagira heze manda yiwe, eglise yari imaze kunguka abakristo do 20%. Iterambere rya eglise muri byose ni 20%. Ariko kandi ngenda kubwire bando Kristo nanje nk'umupastori muri Texas bazigene cara bigenza. Hakwa kundi baguze urabizi ni bande bazi Mourinho ni entraîneur wa he? Mourinho ari he muri Manchester? Olivier United. Umukoca iyo bamuguze bagenda bamutwaranye, acavuga n'abajwere nawe nakeneye kugura, kuko ntakeneye kuzotsindwa. Uko uranyumva? Rero umupastori barokrise uzikina cakora nawe acagenda, sinsubira kubivuga harajoa. Uravyumva? Uravyumva? Umupastori barokrise aishe tekereza. Uravyumva? Umupastori bahejeje kurokrita, munyumvirize nimunjane mu mubiri. Uravyumva? Uwo bahejeje kurokrita nawe aca exit ati ndakeni worship leader, kuko bivaye na capacité ya finance ya eglise iri a mesure yo gupay mu worship leader wa mbere akomeye, kuko eglise iramaze kugira abamambere benshi then bo muhemba. Ugasanga ibintu by'ubuzima bwa eglise bisigaye bigizwe n'ibintu by'ibiharuro n'ibintu bya kashe, ariko ikintu c'umutima w'ubwongere cagiye gisoka muri eglise. Ubu unye umupastori musaba guperforminga co kimwe n'umu athlete canke nk'umuntu atwaye entreprise, nk'umuntu atwaye Apple canke Samsung, akeneye kugira resultat kanaka batayimubonyemwo bamwirukana. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo haleluya, Imana ngo nzobaha abungere bameze nk'uko nshaka. Ndasenga Imana ngo mu gihe c'iherezo irestore eglise izana abungere bameze nk'uko Imana ishaka, kuko isinzi rirateye akagongwe, kuko abantu bakeneye Imana, ntibakeneye ubuhiga kandi ntibakeneye aba professionnel, ariko bakeneye abantu bitwararitse imitima yabo. Bwana sifiwe sana.
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Yeremiya igice ca 10 ku murongo wa 21. Yeremiya igice ca 10 ku murongo wa 21. Havuga ngo kuko abungere bacitse ibiyingiyingi ntibagisha uhoraho inama, nico cababujije kumererwa neza, kandi imikuku yabo yarasabagiye. Bwana sifuye sana. Haleluya. Mu Gifaransa bavuga ngo abungere bacitse ibipfu, ntibakirondera uhoraho, ngo nico gituma bataje imbere, bataroranirwa, badatera imbere, kandi nico gituma n'ubusho bwabo buriko burasanzara. Aimable, ngenda kubwire ngo muri kino gikorwa ndatahura yuko mu gikorwa c'Imana experience idufasha muri bike, ariko gukonta ku Mana bidufasha muri vyose. Kuba ufise uburambe mu gikorwa c'Imana ntibiguha kuroranirwa mu gikorwa c'Imana, ariko kandi gushishikara kunywana n'Imana, kuko umutima wa Yesu niwo mutima w'ubwungere vy'ukuri. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe yiguze intama, yaradupfiriye ku musaraba, yaratanze amaraso yiwe, arazi carico kuja inyuma y'intama. Uko uzorushiriza kunywana nawe azogenda akuza ingabire muri wowe y'ubwungere, ku buryo uzoba en mesure y'ukwitwararika neza abantu b'Imana. Abantu ntibasa, abantu ntibafise amabesoin amwe, ntidushobora kurongora eglise n'amaregle kuko abantu ntibasa, abantu ntibameze kumwe, abantu ntibafise kahise kamwe. Umuntu wese akeneye ubwitonzi, umuntu wese akeneye uburongozi bw'Imana, umuntu wese birakeneye kumenya ico umufasha bijanye n'ico Imana igomba. Sishobora gufasha Eric nkuko nafashije Janine hirya y'ejo, kuko ntibasa, ntibafise kahise kamwe. Eric ni imfuvyi, Janine yarafyinya, abavyeyi baracahari, n'umwana yadoshe. Uko amerewe, uko bifata bifise impamvu n'inkomoko zitari zimwe. Sinzofata ivyashobotse kuri Eric ngo ndabizane kuri Janine. None kutari umupsikologe kandi tutabaye angaje mu gikorwa c'Imana nk'abasosiologe, ariko Imana yatuzanye nk'abantu bayo kugira ngo izi ntama zose uko ziba zisanzwe zimeze, imwe yose Imana izogenda ikurongora, Imana izogenda igufasha, Imana izogenda iguha uburongozi, kugira ngo ntihagire n'umutakaza, kugira ngo ntihagire n'umasanzara, kuko ivyo bakeneye, ivyo abantu bakeneye b'Imana, Imana yabishize mu nzu yabo. Ndashimira Imana kuri uyu mugoroba, kuko Imana yaratungishije ishengero ryayo. Imana yatanze ingabire nkuko mpemu w'Imana ashaka, kugira ngo zubake ishengero. Ariko kandi ijambo ry'Imana rivuze ngo byaranse ko batera imbere abungere benshi muri iki gihe, kuko babaye ibijuju, ntibasubira kurondera Imana. Umupastor arasenga, umupastor arafise ubucuti n'Imana. Haleluya. Ubucuti bwawe n'Imana buri imbere y'igikorwa ujejwe. Imana ntirikikubwira ngo kora vyinshi kurusha uko uyirondera, ariko Imana ikibwira ati ndondera cyane, ushaka ukore bike, bizogira efficacité na impact, kuko ivyo uzokora byose ucometswe muri jewe bizogira resultat no gushobora guhindura ubuzima bw'abantu. Birababaza iyo ubonye umuntu yahagurutse akorera Imana, afise umuriro w'Imana, ariko akakubwira ngo nagifise umwanya w'ivy'Imana, kuko ngo akazi ni kenshi, abamurondera ni benshi. Ndakwinginze ngo ntuzutakaze uburyohe bw'imigenderanire, ntuzutakaze presence y'Imana, ntuzutakaze direction ya mpwemu yera, ntuzutakaze guhinda agashitsi imbere y'Imana. Igihe cyose making sure umenye neza yuko ubucuti bwawe n'Imana ni wo mutahe wawe, uzorinda usazana nawo, niwo mutahe wawe, n'abantu Imana izobagutumbereza kuko muzinanye, kuko Imana izozibarungika kuco ufise. Isi iranyotewe, isi irarushe, isi iraremerewe, isi irakeneye Imana. Abantu barakeneye ibintu authentique, isi irakeneye ibiva ku Mana. Abantu ntibagishaka théâtre, n'abayigendamwo barayiruha. Abantu barashaka ikintu ca kweri, ikintu gifatika. Ico naco aha ku gicaniro mu nzu y'Imana hagomba kubaho ikintu. Umviriza,
isi iriko iraherana n'ivyayo, ibintu biraharagwa bikaza, isi iriko irahinduka, Europe iriko irahinduka, Amerika iriko irahinduka, ibintu byose mu isi biriko birahinduka, abantu bariko barazazanirwa. Uyu munsi ugiye ukaraba muri politike mu isi, isi yose iriko iragaruka ku vyo yadashwe, ku vyo yatakaje. Abantu bariko bagaruka kwa mbari na changement politique ziri mu isi. Iyo muri Amerika nahe abantu barafise besoin, ibindi byose barabigerageje, ariko abantu bariko bagaruka kuri identité yabo. Mbega identité yabo yari ihe kera? Bari abakristo, ariko iterambere ryaraje batakaza ubukristo. Uyu munsi shengero isi irakeneye ubukristo. Haleluya, haleluya. Dufise produit iruta Coca-Cola, dufise produit iruta ikijajo cyose. Turafise icyo Imana yaduhaye, nico gituma mu nzu y'Imana harakenewe abungere. Haleluya, haleluya. Ese choma Bujumbura ikagira bungere, ese choma bungere bari ngaho bose bakiri bato bakagira umutima wo kuvuga ngo izi nama Imana yampaye zozigaburira, zokoresha ibishoboka byose, zoba mu ijambo, zorondera uburongozi bw'Imana. Ndagomba kugabura, ndagomba gutanga ivy'Imana. Igihe cawe cyo kuzingemangara kirageze, ariko iki ni igihe c'Imana. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Abantu nibagikeneye inkuru, abantu nibagikeneye utujajuro, abantu barakeneye ikintu kiva ku Mana, abantu barakeneye presence y'Imana, abantu barakeneye ubwenge bw'Imana, abantu barakeneye iciyumviro c'Imana. Ikibazo cacu rero tugomba kwama twibaza ngo apana ngo batuzobakura mwike, ariko abatugiye kubahike. Ico tubakuramwo ntikiri mu byo twe dutekera umutwe, kuko uwo mutwe Imana irawugutekera. Ariko wowe ico Imana iguhamagarira ugomba kubahike, ugomba kubahike, ugomba kubahike. Nico gituma ntitugomba kumenyera podium, ntitugomba kumenyera aha hantu, ntitugomba kuba abantu bafise imirongo myinshi ngo wakati wowote wanaweza kunita, naweza nikaubiruta. Oya, chaque auditoire ifise besoin spirituel. Haleluya. Ruzani ibyo wigishije hirya y'ejo, kuko iyo ni muhemo, ni iyo no mu gihe c'ubugara bw'Imana yaranse ko abantu bajya manu yaraye. Kuko umunsi wose urihagije n'ivyawe. Aimable nuzobe muri abapastori bagendera ku kareverasyo kabo ka kera, kame kagira success muri Amerika, akaba ariko baza ni Bujumbura kubera atawakumvise. Oya, yaguhaye ka kera yashobora no kuguha kuyu munsi. Haleluya, haleluya. Bantu b'Imana mudusengere tugira ico tubaha. Bantu b'Imana mudusengere eglise iciki kibanza sale ya operation, aho ibintu bikoreka, abantu b'Imana babohokera, abantu bakurira, abantu baronkera imigambi, abantu baronkera strategie, abantu baronkera inyishu, abantu bahembukira. Haleluya. Aho hazokwitwa inzu yanje, abantu bashika bakumva vy'ukuri ko Imana irahari, aho abantu baraba n'umwungere bakamenya bati ivyo byose uyu muntu araza kuduha ibivuye ku Mana. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ministeri cyangwa umwungere wese ahaguruka umutima we afise inyota y'amafaranga nica abantu bazomuha, afise ikibazo gikomeye, kuko biramugora gukubita inkoni intama igihe bikeneye kuzikubita. Kuko kubera Imana iguha ubuntu bwo kubamenya no kubatahura, hari abakeneye gukubitwa inkoni kandi bakayumva nk'urukundo rwawe ku buryo badaca basohoka. Paulo abwiye Timoteyo ngo uhanure, ukosore, uhane. Iyo umuntu ari inyuma y'ubuvyibuhe bw'intama ntahana, ntakankamira, cyane cyane yinjiza vyinshi. Haleluya. Kandi hari n'intama bene ubwo buryo, iyo zije mu rushengero zigasanga ntizishobora kugura pastori, ntashobora no kuba n'umumambre wawe.
kuko arabona yuko integrite yawe irarusha igiceri ciwe. Aho mwisi bamenyereye ko ifaranga ryabo rikanga abantu. Niyo bamwe baje mu rushengero batarashika neza ku musaraba, bashaka kumarika presence yabo n'ifaranga ryabo. Bene abo bantu uzobashire mu bandi. Mu ishengero nta classe, mu ishengero nta VIP, nta bahambaye nta bakomeye. Mwese muri abantu mwagira ibiteka n'Imana. Bamwe yabahaye ibibi, abandi bahabijya, ariko ivyo yaguhaye ntibishobora kungura, kandi ntukagerageze no kungura. Igihe cyose umwungere araba ku bunini bw'intama, iyo onyiri mu ntama za mbere yahejeje gutakaza naho icicaye muri eglise. Kuko imuravye n'ivyo avuga byose iramuhinyura, iravuga ngo franga yangu inamushituha. Yashize ukuguru arazi yuko ifaranga ryiwe riragufeza tremble. Erega birabishe kuvuga ubutumwa uzi ko ari abantu bicaye bariko baraguhinyura kuko bagukangisha ifaranga ryabo. Iyo podium ndakayibura ndakayivako. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Peu importe ico bari bagomba kubona igicapo c'Imana n'icumwungere muri wewe. Bakozi b'Imana, ico Imana yaduhamagariye kirakomeye, kiri important kurusha ibindi bintu byose bibaho byo mu isi. Reka nakubwire, ubwa mbere na mbere ufise umuhamagaro utazohera ku buzima bwawe. Hamufise sobuja wo mwijuru, hama ntimuhuriye ku mpapuro mwasinye, mwahujwe n'amaraso yatanze ikiguzi, niyo marque ya signature aguha mpemu yera nk'ingwati. Reka nakubwire, harageze yuko ishengero gihesha icubahiro, kuko abakozi b'Imana turatukisha inzu y'Imana, kuko abantu baratugurisha ubufaranga bwabo. Nzoshake nkene, ariko kandi ndubaha ico nkora. Paulo yanditse 2 Corinthiens, chapitre ya kabiri yose ya 2 Corinthiens, chapitre yose ya 2 Corinthiens. Paulo defenda ministeri yiwe, kuko bakozi b'Imana batabaye mwebwe mu defenda ministeri zanyu ninde azozi defenda. Paulo ya defense ministeri baravuga ngo n'ijambo ry'Imana rivuga ngo umushumba akwiye kubeshwaho n'icakora. Aranagera ngo uragira ubusho abukuramo amata. Ariko jewe ngo sintukisha izina ry'Imana yanje nayo mata narayahevye. Ndikorera ndajisha amahema yanje kugira ngo ntihagire umuntu angaya. Yageze ahantu ahononsa kuri droit yiwe, kuko ataco yikorera yatigeze atangura gukorera abantu b'Imana afise ica bitezemwo. Ariko yanyashaka aravuga ngo ndasenga Imana yugurura amaso yanyu kugira ngo mushobore kubona ibizirikiye kuyamagagwa ryanyu, mubone amajepfo, mumenye uburebure. Ndagomba ngo mumenye icifuzo ciwe cyo kubashikana ahantu cari kirengeye icifuzo ciwe cyo kugira ico bakuyeko. Ndasaba Imana ngo irestore eglise. Mukozi w'Imana, Imana izogutunga. Ego, ndagushingiye nango Imana izogutunga. Bwana sifiwe sana. Ndafise ibintu byinshi mu buzima Imana yanshikanye ko ntahawe na life center. Nahawe n'umumambere n'umwe wa life center. Niyo mbonye ndenganye mwibarabara bacava ngo bafise eglise nini. Ni modoka ntambukiramo si eglise y'Imana. N'amashuri meza abana banje biga si eglise yariha. Budget nkoresha ku mwaka irahakwa kuba nini nk'iyishengero. Kandi ntiva mu ishengero. Kandi ntiva no mu bamambere beshe mu ishengero. Kandi sinjibura gusegerereza. Ariko nagize mariage mfise 26 ans, umugore afise 21 ans, turabashomeri endurci, abashomeri qualifié muri chômage. Imana iradutunga, itwigisha imyaka myinshi mbere ko dutangura ishengero, kubaho mu kwizera. Ntunzi imiduga 3 ntaguze. Rero mukozi w'Imana, ntuze witege gutungira muri abo. Nihagira muri abo uguhezagira, Bwana sifiwe. Ariko nta na rimwe predication yacu ibirimwe amayeri yo kwigisha ngo urumva
nari maze iminsi ngo nshonje abakristo bagaca bamaramara ejo bagaca baza guhezagira oya sinkeneye no kuza kubabwira ingorane zanje ariko kandi Imana niyashaka kuzikubarira izozikubwira ariko uhoraho twakurikiye arashobora kutwitwararika nimba isi ihemba abakozi neza nimba CEO wa Ecobank cyangwa wa Kesi bahembwa neza nawe nibakorera Imana mu bwisigirwa Imana izoguhemba neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ibi sinari kubivuga iyo ntari kwandiko ndahezagira umupastori n'ishengero rirashobora guca mu bukene Imana ikampa amafaranga nkayirihezagira kandi sinitegeko rinyishura kuko ico Imana yanshizemo yampaye kunywana naco twaramatanye n'ishengero rimeze nk'umwana navyaye iyo ribabaye ndababara nta na rimwe ndiko ndimvira ngo none ngo sasa hari abantu baje ngo none ngo sasa ngo uve mu kanisa ngo yayanza kupatia hayanza nini nibiki ninde yagiye ko itaanza nibiki Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndaryohererwa kutamenya ejo ingene nzobaho kuko Imana yantoje kudepanda kuri yo kandi igihe cyose ngize ubwoba nkayizako narabonye ko ari bwo buryo bwonyene bwo kurushiriza kuyegera kuko muri yo ndafise sécurité. Ndaragije rero mbwira abakristo namwe abakristo Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Navuze abarongozi muranyitabira cyane ubu ndashaka rero murangize munyitabira mvuze mwebwe abaheburayo igice ca 13 ku murongo w'indwi. Abakristo Bwana sifiwe sana. Abakristo Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bakristo barundi kazi tugira amahoro. Tugira amahoro. Tugira amahoro mu miryango yacu. Haleluya. 13 ku murongo wa kangahe? Mere ku murongo w'indwi. Nce nsoma n'umurongo wa 17 nce ndangiza. Mwibuke ababaganza bakababwira ijambo ry'Imana. Mwitegereje iherezo ry'ingeso zabo. Mwigane ukwizera kwabo. 17. Mwumvira ababaganza mubagamburukire kuko ari bo bama bagavye bazigama imitima yanyu nk'abazobibazwa mugenze mucyo kugira ngo babikore banezerewe batitse umutima kuko bimeze bityo ataco vyobamarira mwebwe. Bakristo munyumvirize neza abarongozi banyu babaye frustre none aho yomererwa nabi akaba frustre akumva umutima umerewe nabi arabihiwe kubera yikoreye igikorwa wenyene kiri ku bitugu vyiwe. Bwana sifiwe sana. Muko muranyumviriza Bibiri ivuga ngo kumererwa kw'abarongozi banyu nabi ntaco mwebwe ko bamarira kubagira inkurikizi mbi kuko abiyo batamerewe neza. Ni kenshi mu isezerano rya kera Imana yagiye ihamagaza abisirayeli kugira ngo bakore ibishoboka byose mu nzu y'Imana ntiyabeho inzara ntiyabeho ubukene kuko vyatuma abakozi b'Imana basamara canke bakaja mu bindi kuko bishwe n'inzara. Ni responsabilité yanyu yuko uyabarongoye amererwa neza acaco abura kuko umukozi w'Imana atamerewe neza ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntaco vyobamarira. Mubagamburukire ahandi ijambo ry'Imana rivuga ngo mububahe kandi ngo mubahe cane cane abajejwe imitima yanyu kuko abo onya ico Imana yabashizemo. Bantu b'Imana igikorwa c'ubupastori kiratangaje. Ndashobora kuba ndi muri eglise abakristo bose bicaye imbere yanje nkabanzi uyu ndamuzuku uyu amezuku uyu no mukarira uyu no kuregeza uyu no kugira gute ntibisaba ko tuba twamaze kuvugana vyinshi cyane ariko kandi kuko Imana itugirira ubuntu bwo kumenya abantu bayo no kwikorera imitwaro yabo Imana iduha kumenya umwe wese icakeneye. Hari uwo muzohura akavuga ati pastor wankariye yego nagukariye kuko ndabona kuri akeneye kuba discipline ariko uyu munsi abakristo babakoze ko baca baguruka. Ubu hariho n'abamambere bashasha ba new beginnings ubagire ko attention
bakankamiwe iyo bahora ubu bararonse gashasha. Bamusanga bariko baranyagara ngaha ku mikrofone, abandi bari hari inyuma bari très volontaire. Ariko kandi ugasanga n'amabandi acikizirika havuye ngo uko jeune. Uravyumva? Reka ndakubwire ntihakagire ukugayira ubusore bwawe. Kuba muto sukuba gito, kandi kuba muto mu myaka ntibikugira umukene w'ivy'imwema. Ndazi ko Imana yaguhaye ijambo, kandi umupastori wese arashaka abakristo bashasha. Ariko twe nitumeze nk'umukakayi wa kafe ariko arahamagarana ngo ingia oya nibaze canke nibaza, ariko ab'Imana yashize muri yinda yawe Aimable, urana ko nayo isanzwe waju yifise. Uravyumva? Ab'Imana yashize aha bose bazoza. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi usiregeze sana ngo nikubira ari ibintu bigitangura. Abantu baza ngo je ngo pasteur naka, ngo pasteur ngo stani ngo yankubise umutwe. Ngo pasteur ngo de papa yandi amenyo. Naho ngo nivyo gashangwe ngo shayi wanje. Oya, ntituriko turaresha. Haleluya. Ariko kandi binakenewe nagenda guhe urupapuro rwahavuye nimba bishoboka, kuko Imana idufashe tugera aho hantu, kuko rimwe na rimwe ukeneye kumenya uwo muntu ko aje agwaye. Nimba Imana imuhaye chance ya kabiri muri eglise yawe, assure-toi yuko umukosora, kuko Imana ibaduha kugira ngo bagire ico bavamwo. Ariko iyo badashaka gukosorwa ntaco bazovamwo, bazokwama ari bibebe byo mu rushengero, kandi kibebe kiguma gicira ishengero mu rushengero kirabishe. Nakumubeba ryoshe, ariko nta muvyeyi numwe muri mwebwe ngaha yavyaye acarasenga ngo Mana ikicana kigume gifise unani. Rero hari abakristo bamaze aho ama eglise yose bajamo ntibarenza unani. Abo ubabere ko maso. Umviriza, mwubahe ababarongora. Reka ndababwire abantu b'Imana. Urabizi konoha umukozi w'Imana hari ibintu bimbabaza. Ngo ngo pastor ngo ahingwiye ngo sitwe twanga amashikano. Reka ndabiherezeko. Nimutanga amashikanwa kugira mu control abarongozi banyu. Barafise ibyo bariko barabazwa n'ivyo bazobazwa mu kwitaba uyu muhamagaro. Ariko ntimugashake na rimwe, ntukabe muri eglise. Ndazi ko hari abashitsi benshi, ariko ntukabe muri eglise nimwe wibaza ko ufise ijambo kubera igiceri cyawe. Iyo ni impwemu ya Yezebeli, impwemu ya control. Ntugashake kuba wibaza, ariko ijambo ryavuze ngo mububahe, mugamburukire ababaganza. Reka nakubwire, si kubera yiyoroheje muca mumukinirako, si kubera ari accessible muca mumutwara kwibarabara ko mushaka. Ariko ijambo y'Imana rivuga ngo namwe mubagamburukire kandi mububahe, kuko araba bagaburira ijambo kandi bagahoza kumuzirikanya imitima yanyu. Baraveya kuri mwebwe, barabasengera mutabizi, barabarira mutabizi. Ntushobora kwibaza imitwaro ishobora gushira mu Mana mu mutima w'umungere. Ntushobora kwibaza abantu ushobora gusengera batazi no kuri basengera. Kw'Imana ibitwararika, kw'Imana yabashizemo umutwaro, namwe mububahe. Apana nk'abo muhuje na kontra, kuko basobuja ku kazi murabubaha, kuko kontra iravuga ingene muzokwirukanwa. Ariko igihe baba membre wa New Beginnings nta kontra wasinye ingene uzova muri rishengero. Rero ntitukaba abantu barongorwa n'igitsure ngo kubaha kwacu kuve ku gitsure, ariko nk'abana bakuze mu mpwemo tunubahe n'igihe atamategeko aduhuza n'abaturongoye, ariko nk'abakuze mu mpwemo tuzi yuko abarabi Imana yadushize imbere kugira ngo baturongore mu gikorwa c'Imana. Haleluya. Mubonore mu buryo bwose. Haleluya. Mwitwararike ubukene bwabo n'ibibazo byabo. Mwitwararike aho vision bayigejeje no kumenya ivyankenegwa. Namwe mube abubaka inzu y'Imana. Ikisigikorwa caba ab'Imana bahamagaye nk'abarongozi banyu, nk'abababonera kure bacinzira. Ariko kandi mwebwe nk'abamambre Imana ibagize amabuye mazima kugira ngo mwubake inzu y'impwemo, kugira ngo mubatise une édifice spirituel. Haleluya. Izohesha icubahiro Imana kandi kazana ubutumwa bwiza muri kino gisagara. Reka rero ndabasabe muhaguruke dusenge. Haleluya. 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 Mana ishimwe cyane.
ndangiza mvuge gutya. Igihe Imana yabwira Mose ngo urambika Aroni impuzu sinsanzwe menyereye kuyambara, n'igihe nagenda kwicara nahatswe kugwa kubera sinsanzwe n'umu expert mu kwicara ikikanzu, ariko ipare ko bagira gutya. Ariko igihe Imana yambika ikanzu Aroni, yabwiye Mose ingene ikanzu igomba kuba imeze. Nimeze nk'iyi yanje, ariko yari ikanzu ifise ico no kwita efode, akandi kantu kaza koko hejuru. Kuri efode hariko amabuye 12 y'amabuye y'ubutaka, ama pierre précieuse atandukanye 12. Ayo mabuye y'utugenegene y'agaciro yaserukira imiryango 12. Bikaba kugikiriza ca Aroni, kugira ngo Aroni igihe cyose yibuke yuko igikorwa yambariye umutamana ari ico gukorera ihanga ry'Imana. Nukuri ndasenga ngo kuko Imana kenshi muri biravuga ngo nzozana umutima mushasha. Ndasenga ngo Imana izane umutima mushasha mu bungere bose banyumvirije, na kuri Aimable mushasha yinjiye bungere. Imana iduhe gukunda abantu bayo. Nukuri umwungere adakunda abantu ari malheureux. None ko baguma baza gusaba rendez-vous, uzobigenza gute? Aroni yabafise ikimenyamenya, icemeza, ikimwibutsa yuko ahari kugira ngo aserve. Bavyumva ihanga rya Israeli arinywanishe n'Imana. Twe ntitukinywanisha abantu n'Imana kuko intermediaire mukuru w'abantu n'Imana Kristo yaramaze kuza, ariko twebwe tugaburira abantu ingaburo y'Imana kugira ngo tubahe kumenya quelle est la volonté, ubushake bw'Imana, ibibereye, ibikwiriye kandi bishimwe. Ariko igihe cyose kugikiriza cacu twama dufise ibimenyetso bitwibutsa ko turabakozi. Twe turabakozi. Haleluya. Kandi biraryoshe kuba umukozi. Yesu ashimwe cyane. Sinabizi wowe ni wansuzugura, ariko kandi birangyohera kuba umukozi. Ikindi cari ku mpuzu ya Aroni. Aroni yabafise ku mpuzu yiwe ico bita Urimu na Turimu. Ibi byari ibikoresho bibiri bifasha abantu bo mu isezerano rya kera kumenya ego na oyayi. Igihe Imana ivuze ego canke igihe Imana ivuze oyayi. Kuko birakenewe yuko umwungere w'abantu b'Imana atahura ubugombe bw'Imana. Ntagomba kuba ari impumyi, kuko Yesu yavuze ngo mwampumyi mutwara izindi impumyi zose zizogera gute? Zizogwa. Ariko kandi umwungere agomba kuba abona. Ikindi Aroni yari afise inkoni. Ivyo ni bimenyetso tuza kuguha. Inkoni ya Aroni ntiyari yo gukubita intama. Je kera naragiye kuragira kwa sogokuru, nari nzi yuko inkoni ari yo gushishura inka. Narazishishura, sogokuru akavuga ati anje cungubitira inka za. Ako je ndayikubise nkabona iraciye ku murongo nacamenya ko nayishishuye neza. Kuko nari nzi ko inkoni ari yo gushishura. Twasohoka tuzirondera. Ariko mu bisanzwe inkoni y'umwungere si yo gukubita intama. Inkoni y'umwungere niyo kwirukana ibingira, niyo gukubita intambwe, nico gituma guhera mu gihe ca mbere Imana ihamagara Mose, naho Mose atari umuherezi mukuru, ikintu ca mbere Imana yakoresheje ca Mose yakoresheje inkoni yiwe. Kuko inkoni niyo guproteja. Umwungere Babe arajaruza ubusho bwiwe. Napfa inyigisho yemeye zinjira. Hari inyigisho zipfa kuza ubu mu mashengero. Hari inyigisho abakristo bakunda kuko ari ababebe bamwe. Ariko si ivyo abakristo bakunda byose tuzopfa kubatamika. Ariko hari ivyo bashaka tubima. Kuko tuzi ko bije kubaroga. Kandi mumeze nk'umuntu ageze gusama. Ridupfa imbuto twemera ko zibajamwo. Kuko hari inyigisho zipfuye zo mu bihe vy'iherezo. Zibigisha amafaranga. Zibigisha ko mutari abantu. Muri dutangaza. Muri tumana. Hari inyigisho zibigisha yuko Imana muhakwa kungana. Bucafu. Ugomba kuba ufise inkoni. Yesu ashimwe cyane. Ku buryo uba umwigisha wa Bibiliya équilibré. Nico gituma ugomba kuba nawe ubwawe wigishwa. Niko Pawulo abwiye Timoteyo ngo ushishikare kwiga no kwigisha ijambo ry'Imana. Hamuhejeje ugende uzeze abantu babizigirwa ivy'Imana yakwigishije. Nico gituma ntiduheza kwiga. Ndacakeneye gutahura kuko impwemu zo muri 2018 ntazonzi. Réalité ya 2018 ntayonzi. Ariko iri prévu dans cette parole. Nico gituma ngomba kuri bamwe nkarongorwa naryo
kugira ngo nshobore kumenya no kubona kwa kure igihe intama zigiye gutegwa nkafata ya nkoni nka proteja. Bamwe bazobabara ngo kutazanye ngo evangeliste naka, kutazanye muhubiri fulani, kutamuzanye kandi bamwakiriye muri life center. Reka bamwakire bajya sinzi ico bamwakiriye, ariko je sindamwakira. Kuko aba mercenaires bariko barazunguruka ari benshi. Iyo baje mu ishengero ryawe barashaka kuduga igipangu. Niko na neno. Niko na neno. Unaweza kunipatia wakati? Acha teatre. Imyaka wabivye mu buzima bw'aba bantu, wibaza ko ari byo kureka imbuto zose z'inyererezi ngo zize kuba plante. Haleluya. Umwungera arajaluza, araproteja, arabajyamako. Na Yesu yavuze ngo data abo wamaye ntagire ikizobanyaka, n'abasengeye aba nabo bazovyaza ubutumwa ngo ntagire numwe azoncika. Umwungere ari protecteur, nari liberal. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro. Navuze menshi ariko ndaguhaye icubahiro, kuko Mana ibi ari ibikorwa vy'inkora mutima. Ndagushimiye ku ijambo ryawe, ndagushimira ku buntu bwawe Mana, ndagushimira kuri uyu munsi mwiza Mana yo mu ijuru. Mana ku muntu wese ari muri kino kibanza, Mana hari uruhara rwacu twese Mana, kugira ngo Mana ibyo waduhamagariye tubiha agaciro kandi tuvyubahirize. Mana ntitugomba kuba abantu bari leje, ntitugomba gufata minenegwe igikorwa cawe, ntitugomba kugifata nka numero canke nka théâtre. Iyi si podium yo gupromotinga amazina yacu no kutugira banini. Iyi ni podium waduhaye Mana kugira ngo ushigwe hejuru, ariko twege tuzimangane. Mana reka dukore ibishoboka byose kugira ngo muri espace tudisparaisse, ariko abantu bashobore kubona wewe muri twebwe. Nico gituma Mana ndasenze Mana, mpagaze kuri iri jambo Mana, mvuga ngo Mana tabara igihugu cacu, tabara Afrika, kuko yarinjiranye. Abantu bashaka ibintu bishasha bitava kuri wewe, ariko biva mu mangetengete no mu buhinga. Abantu bama bari ku mateleviziyo. Uyu munsi aba jeune pasteur bari ku mateleviziyo, bariko bakurikirana ibintazi mu bihugu byose, bashaka bo bigana, bagafata bakaza bagakopia iwabo, ariko realite ya message simwe. Ibibazo abantu barimo ntibisa. Mana message ya une église locale rimwe na rimwe ni locale ntiri universelle, kuko Mana tu réponds par notre message aux besoins particuliers existants mu nzu yawe. Nico gituma Mana ufasha abantu bawe kudakopia ibintu byose, ariko Mana kwironderera, kuko wowe uri Imana ivuga. Waduhaye ikirengeye Urimu na Tumimu kugira ngo tumenye ubushake bwawe. Waduhaye Mpwemu Yera aba muri twebwe, ushoboza abungere bose bari hano hantu baje gushigikira uyu mukozi w'Imana, kugira Mana ngo ubashoboze kubera amaso ibi byose aho bari hose. Ndakweretse n'abakristo bakirira ijambo Mana, ubahe kubaha no gutahura Mana yuko bagomba gusengera abarongozi babo, kandi no kubitwararika no kubaba hafi nk'ikimwe basabwa n'ijambo ryawe. Ni mu izina ryawe Yesu ndabisavye, amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Mbere yuko dusengera Aimable, ndashaka ahagurutse bamuhaye microphone yishure ku bibazo bimwe bimwe. Nshaka kumubwira uvyishure uvuga uti ego menzo bikora. Mube hafi nyene nkuko uzomuba hafi. Uremera nkuko Bibiliya yanditswe yuko ijambo ryose ryahumekewe na Mpwemu w'Imana kugira ngo ryigishe, kugira ngo ryemeze kandi ryongerere ikosore no kwigishiriza abantu mu kugororoka? Egome nivyo nemera. Uremera ko Imana ukorera ari imwe, ariko yigaragaje mu butatu bweranda, ari we Data, Umwana na Mpwemu Yera? Egome ndavyemera. Uremera ko ijambo ry'Imana ari cyo kintu nyamukuru gishizwe imbere mu ishengero, kandi kigomba gufata umwanya munini mu buzima bw'ishengero no mu buzima bwawe nk'umurongozi? Egome ndavyemera.
imana niyo yaguhamagaye mu gikorwa cy'ubwungere. ego yaranyamamagaye. Ku bw'ivyo bijanye n'umuhamagaro w'imana, igihe cyose imana ihamagaye niyo kandi iheza igaha ingabire zayo kandi ikongera igakomeza uwo yahamagaye ikanamusiga kuco yamuhamagariye. Nico gituma nimba imana yaraguhamagaye, ndizera ntakekeranya yuko muri ico gikorwa ikujeje, igihe cyose mu byo izo kwemera kucamo hazokwama hari ubuntu bwayo bujaye n'igihe uri kuracamo buzogushoboza kuyikorera. Aho ntunyishure ariko nako ndangije mvuga. Uremera ko nk'umukozi w'imana ukwiye gufasha abantu mu rushengero, abatishoboye, abafise ibibazo, igihe cyose bazokwitura ukababa hafi, ari mu masengesho canke ari mu kubashigikira mu byo ushobora kubashigikiramo byose? Egome ndavyemeye. Uremera yuko nk'ikimenyetso c'inkoni uza guhabwa, uremera yuko uhamagariwe mu ishengero ry'Imana kugira ngo ukosore kandi wongere uhane, wongere wigishe abantu b'Imana mu bwitonzi bw'ijambo ryayo? Egome ndavyemeye. Amen. Imana iguhezagire. Ashaka koma amashi. Haleluya. Tugira dufate umwanya mwiza wo gusuka amavuta ku buzima bwa Aimable no gukora ibindi bimenyetso bike. Ico nshaka gushimikira ko ibimenyetso byose dukora birafise insobanuro, ariko sivyo bifise akamaro. Igifise akamaro kuruta ibimenyetso nico yiyemeje n'umuhamagara Imana yashize ku buzima bwiwe, ariko ibimenyetso turabikoresha nk'ibigomba kugira ico bivuze mu buzima bwiwe. Nitwaheza kumusengera turaza kumwambika iyi kanzu nk'umutamana w'ubwungere, kuko umwungere agira umwambaro wiwe. Hama turaza kumuha inkoni kugira ngo aragire intama canke ubusho bw'Imana, kandi turaza no kumusuka ko amavuta. Imbere y'ivyo byose mejeje kuvuga, amavuta nk'ikimenyetso ca mpwemu yera kandi nk'ikimenyetso co kwinjizwa kwiwe mu ibango ry'ubwungere mu myaka yiwe yo kubaho isigaye imbere. Amen. Imana ibahezagire. Ndashaka ivyo byose tuza kubikora. Abapastori bari hano hantu, bari muri kino kibanza, abungere basengewe bashike hano, kuko gusengerwa k'umwungere no gushingirwa intahe kwiwe ni ingabire yari isanzwe iri muri we. Iyo dusengera umusore kugira ngo yubake urugo, areka kwitwa umusore akitwa umugabo, umukobwa akareka kwitwa inkumi akitwa umugore. Ariko kandi mu byo twita amasakrema, gusengerwa k'ubupastori si sakrema, gusengerwa k'ubupastori ni reconnaissance, ni ukwemeza, ni ugushingira intahe ikintu cagaragaye mu buzima bwiwe, kigashingirwa intahe ku mugaragaro kuko tucemeza kandi twakibonye mu buzima bwiwe. Haleluya. Rero ndashaka abungere bari hano, abapotre bari hano, abapasteur, abaprofete bari hano, bamwe bose mu mabango yabo, mushike hano imbere kugira ngo dukore kino gikorwa. Turaza gusaba Aimable kugira ngo apfukame hano imbere, hama dufate umwanya wo gukora ico gikorwa. Okay, sawa. Hari umuntu yagira ko amashaci yatinya yakoma? Haleluya.
Okay, yeah. Yeah. Okay. Utaomba. Basenga. Kuki. Tatifesa. Walimu? Okay. Ushobora gupfukama. Hallelujah. Shamblo siteleko siteleko. Shendeleko siteleko sheteleko teleblo sendeleko. Ndagusiza amavuta nk'ikimenyetso cyo kwinjizwa mu gikorwa c'ubwungere. Amavuta nk'ikimenyetso ca mpwemu yera nkuko atemba, ijambo ry'Imana rivuga ngo atemba ava ku mutwe wa Aroni akamanuka. Ndasenga ngo aya mavuta Imana izo yagukoreshemo. Ndasenga ngo aya mavuta azogaragare mu kuzo buri kurakora, aho uzoba uri kurasengera abagwayi, aho uzoba uri kuratanga ijambo ryo kumenya, aho Imana izoba iguhaye ijambo ry'ubuvugishwa, aho Imana izoba ikuzaniye ijambo ryo gukosora. Aya mavuta azogaragare ku buzima bwawe igihe uzoba ukikujwe, igihe uzoba wugarijwe, igihe hazoba hari ubwansi imbere n'inyuma yawe. Aya mavuta aze ashireho distinction. Aya mavuta azotume udafatika. Aya mavuta azotume mu ishengero hatabaho frottement, hatabaho ukuribwa bw'ivyuma, ariko hazobeho gutemba. Aya mavuta azotembe igihe ibikorwa bizokora mu ishengero bizokora ata mekanike irimo, ariko harimo direction ya Saint-Esprit. Iyi ministère ibe marqué par l'onction du Saint-Esprit. Iyi ministère igaragazwe nkuko kwinjizwa mu bikorwa kwawe gutangujwe n'amavuta. Navuze ngo aya mavuta azogaragare mu bikorwa byose bizokoreka muri iri shengero, azogaragare mu bana, mu miryango, mu ngo zizoba ziri mu ishengero, mu buzofasha bize bigaragare. N'igihe cyose uzoba udendebukiwe uze wibuke ko ikirenge ya mavuta cashizwe mu buzima bwawe. Uri ingoro ya mpwemu yera, wikoreye icubahiro c'Imana, uri mu nzavya ibora, ariko kandi Imana yaguhaye iteka no gutunga ubwiza bwayo, ubwiza bwa mpwemu yera. Ni mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya mpwemu yera. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Hallelujah. Abapastori mumukikuze shengero twese duhaguruke Dusabe. Madame nawe fukama. Hallelujah. Tumbereze ibiganza abamwegereye twese n'ishengero, tumbereze ibiganza kuri Pasteur Aimable na mama Pasteur Koko. Hallelujah. Kanumva amajwi y'ishengero dushima Imana kubw'iki gikorwa. Hallelujah. Twese nk'abungere, abakozi b'Imana mu bisata bitandukanye, tuduza amajwi yacu tumwatura ko uburongozi bw'Imana, ubwenge bw'Imana, ubushobozi. Hallelujah. Mpwemu ya discernement. Oh yes. Uri Imana, uri Imana uzi gutoranya, uri Imana. Mwese mubandanye kuduza amajwi yanyu, ndaza kurangiza nsenga. Haleluya. Duza amajwi yanyu. Haleluya.
Delebo, Taleko, Telebo, Shindeleko, Telebo, Irere boya baba bashikete. Landeleko, Telebo, Taleko, Telebo, Sandeleko, Sekete da wa. Shandeleko, Irere boya Telebo, basakata ya ma. Taleko, Irere boya shokote. Shikete ya baba baba sekete. Hallelujah. 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 Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro. Irere boya Ndagushimira kuri uyu munsi mwiza. Mana tutarabaho uyu munsi wari ubuzima. Kandi Mana igikorwa cyawe kiracakorana bugingo n'ubu. Data arakora natwe turakora Mana. Ndagushima Mana kurunganwe rushasha ruko rurinjira mu bikorwa vyawe Mana. Ndagushima Mana yo mwijuru kuri uku kubaha. Ndagushima Mana kuri uku kwitaba umuhamagaro. Ndagushima Mana kuri uyu mutima Mana wo kuza Mana kuba umukozi no kuza kuba umuja wawe. Mana ntitucidegembya kuva aho twahisemo kugukorera, ariko Mana yo mwijuru tugengwa n'ijwi ryawe n'uburongozi bwawe Mana, aho tugeza kubutahura niyo uvuga ngo ego kandi niyo uvuga ngo yaye. Mana aho turiko turaja, aho Aimable agiye kuja, aho iki gikorwa kigiye kuja, naho yigeze guca, naho yigeze kubona, naho yigeze kugera, ariko wewe waramwitangiye imbere nka wa mugabisha w'intambara yitangiye imbere Yosuwa. Wewe uraza hari karaja, uraza haroye. Nico gituma Mana uyu munsi turamwimitse mu gikorwa c'ubwungere. Mana turemeje ku mugaragaro uyu munsi Mana, kuri uyu munsi wa Mungu itariki 5 z'ukwezi kwa 12 yuko IZERE Aimable acitse umwungere, ashingiwe intahe n'abandi bakozi b'Imana bakoraniye muri kino kibanza. Mana turamwakiriye Mana, Mana azogukorere Mana, turamusengeye Mana ngo ntaze akoze isoni ubutumwa bwiza, ntaze abikimaramare mu nzu yawe, ntaze akoze isoni ico ijambo ryawe rivuga. Azoba umukozi ashitse, umukozi asuzumwe, umukozi akwiye, umukozi aguhesha icubahiro Mana. Reka Mana ahazogera Mana tuze twumve vyinshi vyiza bimuvugwa ko Mana. Ndasenze Mana nkuko waduhamagaye nk'abakozi bawe Mana, wahisemo mu kwera kwawe gukoresha abantu b'abanyantege nke. Hari aho tudashoboye, hari aho turengegwa, hari igihe tunanigwa, hari igihe twihebura, hari igihe tugira ubwoba. Ndasenze Mana ngo wewe uzupfuka intege nke ziwe. Erega Mana Aroni yari afise intege nke, ariko igihe cose wamugwanije wahagararanye nawe, kuko wowe wahisemo gukorera mu banyantege nke kandi wera, kuko ushobora kwihanganira intege nke zacu. Ntaco bigutwaye mu bumana bwawe no mu kwera kwawe kuza gukorera Mana mu bantu dufise izavya zibora, ariko washimye gushira ukutabora kwawe n'ukubaho kwawe k'ibihe bidashira mu mibiri yacu ibora, kugira ngo Mana bimenyekane yuko ibihe byose icubahiro ni cawe. Nico gituma Mana nsenze Mana, ndasengera Aimable, ndasengera umudamu wiwe IZERE Claudine Kana, ndamwatuye kumugisha nawe Mana, kugira ngo umugirire neza nawe Mana muri kino gikorwa Mana. Azowe umufasha by'ukuri, azamushigikire, naze Mana yo mwijuru apfuire ishengero, naze Mana amukwegere hasi, ariko Mana aboneke ari uhagaze, nawe umukomeze Mana, nawe umushigikire Mana. Ndazi ko wamuteguye, wamucishije henshi, wamweretse byinshi. Ndasenga Mana ngo Mana mu bumwe bwabo nk'urugo bakorere iyi nzu yawe, bakubashe Mana, bahinda agashitsi imbere yawe, kuko Mana rega naho dukoresha rega wowe urateye ubwoba. Erega wewe Mana uhagaritse ibicu tutabona ifatiro. Erega Mana waremye amafi tutazi ari mu kiyaga. Erega Mana wewe washizeho Mana iby'ubwenge bwacu budatahura. Erega Mana iri niteko dutera yo kwinjira mu gikorwa cawe, kuba abakozi mu gishingo cawe hamwe nawe. Erega Mana wari gushobora kuvyikorera wofyonda kabuto isi yose ikamenya ubutumwa, ariko Mana mu gisagara ca Bujumbura washimye gukoresha abantu bose bari muri kino kibanza kugira ngo tujye dusangire nawe ku cubahiro cawe. Urakoze gutera iteka n'uyu nawe Mana. Reka Mana agendere iri teka, reka yubahe iki kintu Mana. Ndasenze Mana ngo ntazamenyere iki gikorwa, ndasenze Mana ngo ntazomenyere abantu bawe, ndasenze Mana ngo ntazomenyere kugabura, ariko Mana igihe azotanga ijambo azomere nka kwa kundi kwisangira agira abantu baba bifashe. Igihe cose Mana tugabura ivyawe turahinda agashitsi, kuko Mana tugaburira abantu bazima tudakontrola, ariko mpwemu wawe akontrola.
nico gituma mana ndasenga kugira ngo ushire mu mitima yabo nk'umugabo n'umugore aho uzobashikana hose mana kuguma baciye bugufi batibagiye ko arabaca bawe mu izina rya Yesu amen. Isi yo gukubita ishengero niyo gukubita umwansi w'ishengero. Haleluya amen. Wakiriye inkoni ikimenyetso ca autorité. Imana iguhaye autorité, iguhaye ububasha muri kino gikorwa no mu karere kose izoguha mu izina rya Yesu Kristo amen. Haleluya. Twari dukwiye gutamba no gufungura ariko sinzi ibikurikira. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Haleluya. Imana bahezagire. Reka dusaba pastori bari ngaha bamukeze amashimeshi n'impundu mbega abantu b'Imana. Hakuna wamama wanaojua piga kigelegele jamani. Yes, yes, yes. Kama una furaha piga kigelegele, kama una furaha piga kigelegele. Bamukeza, haleluya. Birabereye n'abari twebwe. Ariko izina ryiwe rihabwa icubahiro, haleluya. Ego. Munyemerere tumukomera amashi menshi cyane tumukeza. Bigelegele jamani. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Kadusabe abungere nibaheza baca bipanga ngaha babafotore ahanyene umukozi w'Imana bipange neza. Umukozi w'Imana mube hafi yiwe, Pastor Marc, Pastor Pauline n'abandi mube hafi yiwe. Bishop mwipange neza, mwipange mungaheza kumukeza. Amen. Birabereye, haleluya. Reka bahagarare neza ngaho imbere babafotore. Amen. Ego. Amen. Ka bafata ifoto. Pastor muratwenga ye mutwenge vraiment mwashavuye. Sasa bya bigeregere byagiye hehe murakoze. Dukomera amashi abakozi b'Imana basubira mu bibanza byabo. Hallelujah.
Haleluya. Subira mu bibanza byabo tubakomera amashi. Nagize neza cyane. Reka hasigaye ibintu bitatu gusa, hasigaye témoignage, hasigaye hamwe n'ijambo rya Pasteur Aimable. Hanyuma turangize umwanya wacu. Ariko munyemerere tuvuge ngo muri abantu beza kandi mwagize neza kuza. Sasa umumpere 5 umuntu ari impande yawe umubwire ngo uri w'agaciro wagize neza. Kigira kabiri umubwire ngo muri iki gikorwa gehejeje gukorwa muri kino kibanza wakire umugisha wawe uwutahane mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari indwara cyangwa ikibazo cyari cyo cyose wakire igitangaza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerere twakire tudatevye Pastor Aimable, tumwakira tumuha ijambo mu minota itarenze 15. Urihangana Pastor, karibu sana. Imana yaguhe umugisha. Karibu Pastor, karibu mungere, karibu ndaguprotokole mungere mushasha kaze. Amashi menshi n'impundu vraiment. Haleluya. Karibu sana. Shalom. Shalom. Yes, ashimwe cyane. Hari akantu nize ruguru batubwira ngo nyingisha. Uyu munsi n'umunsi wanje wo kunyingisha. Reka nyingishe sindabire kuri ko biko biraza. Ndagomba bwa mbere na mbere kuri uyu munsi ikintu cya mbere ngomba gushikiriza canke kuvuga, ndagomba gushimira Imana yoyo yamenye kera kandi ntaraja no mu nda kwa mama yari yantoranirije ibango ry'ubwungere. Ndayishimira ko ari Imana yagenye ibihe, yari bizi kuva kera yuko iyi tariki bizoshingirwa inahe ku mugaragaro. Ndagomba gushimira Imana yampaye kuvuka ku bavyeyi mfise. Ndagomba gushimira Imana yampaye kuba mu muryango. Ndagomba gushimira Imana yampaye gukizwa no kumenya ubwiru canke ubutunzi bw'ubuntu bwayo, aho yanyihishuriye muri Kristo Yesu ikamingabire y'agakiza. Ndagomba kwishimira kuntu ariyo ihamagara abantu mu ibango ry'ubwungere no mu ibango ryose iba yaraguhamagariye. Ndagomba kwishimira ukuntu yaduhuje n'ishengero zose twagiye ducamo. Naciye mu mashengero atatu. Ishengero rya mbere ni Faith Center kuko niho umuntu yambwiye ubutumwa Imana yampaye. Ntiyashoboye, ntivyakunze ko aza. Ndashima Imana ko yampuje nabo. Ndashima Imana yampaye gukurira kuva muri 98 gushika muri 2011 nkorera mu ishengero rya Foursquare. Ndashima Imana yampaye kuba muri Foursquare ico kiringo cyose. Ndashima Imana ko hari abaje baserukira ishengero rya Foursquare. Ndabasabe bapepere gusa. People from Foursquare Church, they have been of a great blessing and help for my life. I would like to say thank you to God for allowing me to have you as a family. Ndashimira Imana rero, natanguje nshima Imana. Reka mvuge kuri uyu munsi ibintu uburyo butatu bw'ivyigwa nize ku uyu munsi. Uyu munsi nkuko mu Kirundi bavuga ngo uyu munsi uri hejuru. Uyu munsi ijambo ryanje rihagaze mu vyigwa nize by'uyu munsi. Ikigwa ca mbere ni ico umwana muto nkanje yo kwigira ku bantu bamwibanjirije mu gikorwa c'Imana. Ndagomba gushima abatwibanjirije cyangwa abaduserukiye, abateye intambuko ubwa mbere bakaba muri ribango ryo kugabura ubutumwa bwiza bw'ubuntu canke bwa Kristo. Ndashima Imana yampaye abantu nigiye ko ubuzima bwanje bwose bw'umuhamagaro
ndashimira nkuko nabivuze abaje bava mu ishengero rya Foursquare naho tutakiriyo barafise ikintu kinini baduterere mu buzima bwacu. People from Foursquare, you have been of great investment to my calling. Mwarafashije umuhamagaro w'iwanje mu buryo budasanzwe cyane. Ndaza guha iminota mike abantu muri Foursquare kuko nabo baraterereye ubuzima bwanje. Benshi mutubona duhagaze ngaha, ariko Foursquare niyo yandihiye ishuri rya Bibiliya igihe nariko ndahaguruka mu ibango ryanje ry'ubwungere, ntazi iyo bija niyo biva, ndiko ndahaguruka mu kwigisha ijambo ry'Imana. Abantu nibo ba Imana yakoresheje. Foursquare ndayireke gato, icigwa cabe batwibanjirije nize ndabivuga nk'umuntu Imana ihagurukije muri iki gihe, nzi yuko ndafise imvugo nkunda kuvuga. Umuntu wese ari ngaha yahamagawe canke uri uraspira gukorera Imana, nta muntu numwe abaho ku isi akomeye yo kwikubita kugikiriza akavuga ko asumba abandi, ariko Imana y'inyabuntu yaragenye igihe gikomeye ku buzima bw'umuntu wari wese ari ngaha. Igihe cawe nico gituma abantu bakwita ukomeye, ariko mu bisanzwe wari wa wundi yavutse ku bavyeyi babiri, wari wa wundi yashonje canke uri wa wundi yakuze azi gutambuka atabizi yavura, wari wa wundi asonza, agwara, akena, atunga, anezerwa, ababara, ahura n'ibihe bigoye n'ibihe byoroheje. Ndakunda kubivuga cyane ndabisubiramwo. Uyu munsi igihe cawe gituma abantu bakwita ukomeye, ariko nuko Imana yamenye ibihe mu byo yateganije ko uca muri ico gihe abantu bose bagukomera amashi. Rero igihe canje cyarampaye kubana na Foursquare, ndagikoreramwo igihe kitari gito kuva muri 98 gushika muri 2011. Ndashimana ko nahigiye byinshi ku by'umuhamagaro, nahigiye kubona Imana, kwiga ijambo ry'Imana, nahigiye gukomereka, nahigiye kubabara, nahigiye guhemukirwa, nahigiye guhezagirwa, nahigiye kumererwa neza. Igihe nari mfise ingorane muri 2011 naraciye mu ngorane nava aho 2009 na 2008. Igihe nahura n'ingorane sizozibagira muto mu vy'urugo, maze umwaka nubatse Imana yaduhuje cyane na Pasteur Marc Kagisye. Nagoma sabe ubikunda, ariko kubwo umusari wanje ndabasabe mwese mwaje ngaha mwatumiwe na IZERE Aimable n'ishengero New Beginnings, muhaguruke dukomera amashi Pastor Marc. Murakoze kumvira. Pastor Marc namumenye mu 2000, twari tuzinanye kuva kera ko byinshi twamwigirako sino bitebako. Ikintu ca mbere ngomba gushimira Pastor Marc, muri 2008 niyo nari ntanguye guhura n'ico twita ibihuhusi by'umuhamagaro. Igihe nahura n'ibihuhusi by'umuhamagaro byari bikenewe ku buzima bwanje, ntatahura kubera iki bimbako, bitewe n'abantu bitwa ko ari abantu b'Imana. Niho natanguye kumugora nk'umwongere. Sizovyibagira, petete yaravyibagiye. Telefone ya mbere namuhamagaje yari telefone fixe yo mwijabe, aho nagirira mariage, ndamubwira ingorane meje guhura nazo, aranyumviriza, aca asaba yuko tuzobonana tukaza turayaga. Kuva mu 2008 amba hafi, anyereka inzira yo gukorera Imana, ampanura. Rimwe na rimwe hari nibaza ko namugora, kuko ico nipfuza gushikako kenshi banumva yuko mu buto bwanje ivyo nize nuko ico nipfuza gushikako cose numva yuko atamunumwe yo kimbuza kugishikako. Rero iyo attitude ndaziko igorana ku bantu baba bariko bararera, kuko uba wumva yuko kutke ntacu ufise cyo kumbuza gushika kuri ico kintu. Nashimana rero yuko uyu munsi icigwa ca mbere nigisha abari munsi y'iwacu. Ndazi yuko hari abantu benshi Imana yaduhaye kugira ngo tube abakozi babo,
ndazi ko muri uyu muhamagaro hari abantu bato b'abajene ninspira canke banyigira ko ku muhamagaro. Ndazi ko mfise abana bato canke abo tungana n'abariko barahaguruka benshi batwigira ko canke biga ku vyo tuvuga n'ivyo twigisha. Ndagomba ndababwire ikigwa ca mbere nize uyu munsi nuko nimba uyu munsi twemeye tugaca bugufi nuko dutahura yuko turakeneye abayene mu gikorwa cose Imana yaduhamagayemo. Urashobora kuba uri gihangange, uri camamare, ufise ingabire, uhagurutse ibimuga, uzura bapfuye, uri gahambaye, Facebook atawundi ivuga ko nico kigezweho, bavuga wewe. Ufise na declaration ugira, ndashaka ndakubwire ngo kugira charisme no kugira ico n'umuhamagaro ni vyiza cyane. Ariko ni vyiza birengeye vy'agaheta mu gihe cyose wigira kubakwibanjirije imbere, kuko ndababwira ibanga ntaco tuzozana gishasha kitigeze kibaho canke Imana itigeze imenya mu bumana bwayo. Nituragahambaye kenshi uyu muntu ari umusore yiyumvira ko agira hindura isi yose. Utaravuka hari abari baravuze ko bazohindura isi, natwe twahagurutse tuzi ko tugiye guhindura isi, ariko isi yawe n'umuhamagaro wawe naho wahamagariwe kuba. Abazogushoboza hamwe n'Imana iri muri wewe n'abakwibanjirije n'abakwitangurira. Nico gituma nemeye ndavuga ni sinshobora kuguma niyita umupastori mu gihe nafise abayene babishingira inahe ku mugaragaro, bazi ukuntu twahagurutse, bazi ukuntu twagoranye, bazi ukuntu twagiye tureyisisa, tunanigwa, tumeze neza, batahagurutse ku mugaragaro ishengero ryose rikabishingira inahe yuko tutihamagaye. Mpora mvuga ijambo rivuga ngo Aimable IZERE, Pasteur wa New Beginnings, sindi Melkisedeki, ndi IZERE Aimable. Fisaho mvuka spirituellement. Icigwa nkeneye kubaha kandi nize, uyu wari umunsi yo kubereka aho tuva, aho dukomoka, abo abatwibanjirije, abo twigiyeko. Shengero mwabonye aho tuza tuva, nitwihamagaye kandi sinigeze ntangura New Beginnings kubera ko twashwanye na Mariko. Yaransohoye hageze kubera ko yabonye ko ari umwana ageze gusohoka. Icigwa ca kabiri nico kubwira abantu bose petete uzazanirwa n'uyu mugigwa wakozwe uyu munsi uri mu runganwe rwanje, nuko urabikeneye kugira ngo usiramushi beef. Agaswahili navukiye mu isite igiswahili arige kiza. Nuzane n'ubu muntu w'ama conflict, n'ubu muntu umengo warahejeje nturaheza, uracafise vyinshi ukeneye. Naco gituma rimwe na rimwe nimba twaremeye kwinjira muri eglise twumvikanye na Claudine Kana, hama umunsi umwe bakatwambika impeta ko tugize mariage ku mugaragaro, atanahana ahantu hamwe vyanditse muri Bibiliya yuko nkwiye gusengerwa nambikwe impeta. Nimba naravyemeye nkwiye no kwemera ko mu bwungere bwanje banyambika impeta abanyibanjirije. Aho ndabwira abizi ijambo ry'Imana bashaka kumenya nuko Imana ibahezagira. Ikindi kigwa nize nuko ndiko ndiga mbwira nkuko nize kubanyibanjirije, ndabasaba New Beginnings n'abandi bose dufasha nimutwigire ko, kuko twonse ibere ryo natwe tuzobaha ku ibere ryiza. Ivyo twiyemeje ko tuzoshitsa hamwe n'Imana turazi ko dushoboye, kuko tutaravuka yari yadutoranije tubishikeko. Uyu munsi n'amajambo menshi za kuvuga. Ndashimiye rero abaje kudushigikira, abakozi Imana twabavuze ko Imana yabaduhaye nk'umugisha, sinza kubasubirako. Ishengero rya Life Center n'ishengero rya Foursquare na Eglise umubiri wa Kristo muri rusange, nukuri mwanteye iteka abakozi b'Imana. Ndashimira abakozi Imana mwaje mumva ama eglise atandukanye, Zion, PCG, abaje bava muri Minevam, abaje bava muri Gravity, abaje bava muri Fekabu,
abaje bava muri Vivant, abaje bava muri Goshen, abaje bava Glorious, n'izindi nashobora kudondagura, n'abaje bava muri Catholic. Murakoze ko mwaje kudushigikira kuko barahari. Murakoze cyane bivuye ku mutima kuza kudushigikira. Ndashimira abavyeyi natewe iteka. Hari abavyeyi bo ku mubiri, mushiki wanje Yandeze ari ngaha yaje ava i Buganda, arashobora kuduza ikiganza ciwe. Ndanezerewe ko muri famille yanje hari abashingira naye ko umuhamagaro wanje ntigeze mpaguruka hataragera. Urya ni nahe yiwo nabwiye ubutumwa mu bandeze agakizwa nkamubatiza, yaje gushingira naye yuko vy'ukuri muri famille Imana yarahamagaye umupastori. Ndashimana yuko twashigikiwe n'abavyeyi kuri kote Imana yaratwaye abavyeyi banje na papa mfise na mama mfise, ariko isigira kuri kote y'umugore wiwanje. Twaje gushigikirwa na umuvyeyi avyara Claudine IZERE, naramuhinduriye murambabarira. IZERE Claudine mama wiwe yaje ngaha, turashobora kumubona aduza ikiganza ciwe. Murakoze cyane mama. Turafise n'abandi bavyeyi baje nka mama Cece, ashobora nawe kuturamutsa kuko nawe n'umuvyeyi ku mubiri Imana yaduhaye. Murakoze. N'abandi bose b'abavyeyi mwaje ku buryo bw'umubiri biologiquement, turabakiriye, turanezerewe. Mu minota imike sinshobora guheza kuvuga nahaye abungere twabanye kuva muri 98 gushika muri 2011. Abo nabo sabandi n'aba Foursquare. Reka nsabe Umberto Paz, Reverend Umberto Paz na Bishop Kamanzi kugira ngo baze ngaho imbere mu munota umwe bashobore gushinga inahe no kuramutsa ishengero, kuko nka Kamanzi twarabanye muri Kampala ambere umupasteri igihe kitari gito, hari byinshi namwigiyeho. Ama Umberto n'umutama ari pose yashoboye kuza aradufasha ico gihe cyose nko mu ngere. Please, would you come forward and have something to say as a testimony? I grew up under your leadership. You've been a blessing to me. You have invested in my life. I want to give you this opportunity to say something for this church. Please welcome. Tuwakomera amashi tubahakaze. Praise the name of the living God. It's an opportunity for us to be here. Praise the name of the living God. Imana ishimwe cyane. It's an opportunity for us to be here. Nakaryo twahawe ko kuba ngaha. We came in since a couple of days back. Tumaze iminsi itari mike turi no twaraje. Attending our Foursquare Gospel Church Burundi. Tufise convention y'amashengero yacu ya Foursquare mu Burundi. And I want even our Bishop of Foursquare Burundi to stand up there and wave for you. Reka turabe Bishop wa Foursquare mu Burundi ahaguruke abaramutse. Our new elected Bishop of Foursquare Church in Burundi. Uyu niwe arongoye ishengero rya Foursquare mu Burundi. I'm so glad to be here. Ndaryohewe kuba ngaha. Because I saw Aimable when he was a young man. Twege twarahuye na Aimable akiri umusore. And I've seen him how he's been growing. Nabonye ukuntu yakuze. We stayed with him in Uganda for 2 years. Twarabanye imyaka 2 i Buganda. As we are training him and going through the Bible school. Tumwigisha mu vy'ishuri rya Bibiliya. All the time I've been with him, igihe cyose twabanye, I had no doubt that God called him into ministry. Sinigeze nkekeranya ko Imana yamuhamagaye mu gikorwa. Every time we've been talking together, igihe cyose twayaga, I've been telling him it is you delaying yourself, but it's time to move on. Naramubariye ni wowe kuritevya gutangura igikorwa ni igihe cyawe cyo gusohoka. So today I really think that this day has just delayed it to happen. Narategereje mfise igihababu cyo kubona uyu munsi wari waratevye. Maybe it would have happened long time. Byari kuba byarakozwe kuva kera. But the delay of God does not mean denial.
uguteba kw'Imana ntibisigura ngo ni ukwanga kubikora. And the timings of God are the best. Kandi ibihe vy'Imana nivyo vyiza. That's why I'm here to celebrate with him. Nico gituma ndi ngaha kwifatanya nawe mu munezero. One thing I want to tell you. Kimwe ico ngomba kubabwira. I learned a Chinese proverb saying in Burundi. Numvise abashinwa bavuga mu Burundi. Chinese saying. I've learned it but from Burundi. Imvugo canke umugani ucibwa canke uvugwa n'abashinwa ngaha mu Burundi. That if you want to move or travel 1,000 miles. Abarundi bigiye ku bashinwa bavuga ngo ugomba gufata urugendo rurenga kilometero. You take one step first. Ibirometero 1000 ufata intambuko ya mbere kwanza. And I want to thank you, Aimable, that today you have taken a step. Ndashima Aimable ko yateye iyo ntambuko. And I want to encourage you to keep moving forward. Ndagomba rero utambuke uje imbere. Because your blessings is not where you've been called from. Kuko imigisha yawe nihagaze aho wakuwe. But your blessings where you've been called to. Ahubwo ihagaze aho wahamagawe kuba. As you keep on moving with God, ukubandanyana n'Imana, the blessing and everything you are trusting God for shall find you. Ivyo wizigira Imana wifuza kubona bizogukurikira. I want to thank for your commitment. Ndashima kubwo kwitanga kwawe and your wife n'umukenyezi wawe and the whole family. N'umuryango wose. I pray that God will use you as he has planned everything for you. Ndashima senga kugira ngo Imana ibakoreshe nkuko yabigabiye kuva kera. What we've done today here Cyo wakoze uyu munsi ngaha is just a confirmation of what God had already done in your life. Nukwemeza ico Imana yakoze kuva kera mu buzima bwawe. So I bring you greeting from Uganda. Nzanye indamukanyo ziva mu Buganda. From my wife and Foursquare family. Kubw'umutambukanyi wanje n'ishengero nk'umuryango wa Foursquare. They all know you and they are praying for you. Barakuzi kandi baragusengera. Praise the Lord. Murakoze cyane. Thank you. Aimable. Yes. Papi. Great joy to be with you here tonight. It's also my great pleasure to see you, Papi. When I first met you, I saw your shepherd's heart. Igihe nakubona ubwa mbere nakubonyemo umutima w'ubwungere. And we kept in touch. Twagumye turi mu mutima umwe. And tonight I feel the satisfaction and the pride of a father. Uyu munsi ndumva kwemererwa no kuryoherwa y'Imana canke data yakoze. Receive greetings from Mama Terry. Akirinda mukanyo ziva kuri Mama Terry umutambukanyi wiwe. She's sorry that she could not be here. Yababajwe nuko adashobora gushika ngaha. But I want to thank you also. I want to thank this church also. Ndagomba gushimira n'irishengero naryo for embracing Aimable and his wife. Kuba mwaremereye Aimable n'umukenyezi wiwe. And walking them through this point. Kugira ngo mukorane nawe gushika kuri iri bango. Thank you so much for the blessing that you have been to them. Murakoze cyane kuko mwabaye umugisha kuri bo. It's greatly appreciated and I'm eternally grateful to you. Nukuri Imana irabibashimira kandi nanje nukuri ndabibakeje cyane. God blessings on you. Imana ibahe umugisha. Thank you. Sabe mu munota banje sinzi ko nayirengeje. Sabe uwo Imana uyu nabanje kuvuga abandi bose ariko umuntu wa mbere yashoboje kuba mu muhamagaro w'iwanje ya ibisi bya binda bakizwa bagira byo kugira ngo babaryoshe yuko umugore wanje aranshigikiye aragize gute. Abatuzi abazi Aimable abazi Claudine barazi ko ivyo mvuga ari ukuri. This is the support God has given to me since I met her. Kuva ndamumenye Imana yaramumpaye nk'umufasha, yamumpaye nk'umuhanuzi, reka ndamuhe nawe kaba karyo kugira ngo agire icyo avuze gito. Kariyo. Haleluya. Nukuri numva ndyohewe kuko ivyari indoto Imana ibishize ku mugaragaro. Mama Yotamu nibaza ko ivyo ndiko ndavuga waravyumva. Sinzi reka ngira agatemwanyaje gato. Je nibuka ntararonka fiance. Hari umuntu yariko arandondera. Hama muri ndiko ndasenga ngira inzozi Imana imbwira ngoya wewe
wewe sindagukeneye ku muntu asohoka uko nyene asohoka akinjira oya wowe uwawe azoba ari umugabo yuzuye ijambo mama yo tamuravyibuka nukuri numva nshima Imana ko sinahushije uko vyoba bisa kose mu vyo twoba tutarashikako uko vyoba bisa kose mu vyo tutarashikako turazi ko Imana iri kumwe natwe kandi nitwihenze urazi ibintu byinshi twaganiriye nukuri turi mu muhamagaro wacu muduprofite rero Okay. Abandi bose ba Felicise bampaye mu Kirundi banyifurije igibango ko no rikoramo neza niwe yarasigaye reka nanje ndamufelicite nk'umu mama Pasteur murakoze inkoni yawe Pastor. Amashi menshi basubire mu bibanza. Hallelujah. Reka sorry Pastor. Ingo gato dusabe na Pastor Marc nawe agaruke kugira ngo amuhe certificate. Twayibagiye gato sorry. Basinye. Hanyuma munyemerere bantu b'Imana uko mwashoboye kubikora batuzanira ibiseke bibiri cyangwa kimwe bagishire ngaho imbere duhezagire Pastor Aimable hamwe na IZERE Claudine tubahezagire kabisa ufate umufuko ugira icyo utanze ku bwabo nibaheza gusinya ukamuha certificate tujya duhamagara abana bo mu ishengero nabo barafise icyo bashaka kuvuga bwa Pastor Aimable karibu sana. Ego nimurindira ijya ndiri mu gutowa oya we haguruka gusa utange ishikanwa tubahezagire zana iyo nka wishire muri envelope n'impene n'inkoko byose kubw'ikibaro cy'Imana. Amen. Amashi menshi ya goro urupapuro. Amen. Amashi menshi ya reka dusabe abana bo mu ishengero bazane nabo kado ashaka kumuhezagira papa wabo karibu sana. Hanyuma natwe duhaguruke dutange ishikanwa tumuhezagire mukozi w'Imana. Bishengero nkuko twatewe iteka twashatse kugira icyo dushikiriza umwungere wacu Pastor Aimable
tumukeza muri uyu muhamagaro tuvuga ngo Imana yamuhamagaye niyo kwizigirwa kandi no kubikora izobikora. Kubw'ibyo turamuhamagarira kugendera muri uwo muhamagaro kandi turavuga ngo courage kuko Imana iri kumwe namwe kandi tubiteze ko byinshi ibyo Imana izobakoresha bwacu no kugishengero ryose. Nico gituma nk'ishengero abana ba New Beginning Church twanezerewe kandi kugira ngo tubibereke mu kubashikiriza ko gashimwe tuvuga ngo mukomere muri byose. Yesu abaha umugisha. Amen. Yesu ndaguhimbaza ibyo wankoreye, imirimo yawe